Mimi Mireye ni umuntu ki canke Mimi Mireye ni iki? Reka tubaramutse cyane abakunzi ba Burundi aho muhereye hose, nibaza kumeze neza kandi mukomeye mushima Imana. Ego uno munsi tugeze ku makuru ya Mimi Mireye. Dushaka kumenya Mimi Mireye byatanguye gute, ibi bintu arimo Mimi Mireye yaje muri filime bigenze gute. Ego Mimi Mireye tuvuga ko yabaye intwari kandi yabyitwayemo neza, aho yari mu bibazo bitandukanye, aho yari mu bimuruhije, aho yari mu bimugoye cyane, ariko arahitamwo, arakomera umutima, aravuga ati ntegereza kubandanya umwuga wo gukina amareresi kugira ngo nanjye mbandanye nubaka izina. Yaciye mu bintu bigoye cyane, byari no kumuzimiriza izina, yaciye mu bintu bikomeye cyane, byari no kumusubiza inyuma, yaciye mu bintu bikomeye cyane, byari no gutuma ashobora guheba ibi bintu byo gukina amareresi. Ariko yabanye cyane n'Imana, asenga Imana, umutima wiwe arawumvisha gukwiye kwihangana, akabandanya ibintu byo gukina filime. Ibintu byo gukina filime rero burya ntago yabitanguye uno munsi, kandi ntago yabitanguye mu mwaka uheze. Burya kuba abantu bamuzi, kuba abantu akina filime bakayikunda, burya yakoze cyane, yarakoze cyane kandi yaciye mu bintu bigoye, kuko bavuga ati ibintu mugisha uva ku giti cy'umuruho. Ego aho yagiye atubwira amajambo atandukanye, twagiye tumenyera kukumbure byinshi, turaza kubimenya byinshi, turaza kubyumva, kumbure mugumane natwe. Ego Mimi Mireye burya benshi bamumenye cyane akinye filime bise Ntaho Yagiye. Iyo filime Ntaho Yagiye yagaragarira ku rubuga rwa Warubizi. Iyo filime rero yakorewe lancement officiel ku itariki 28 z'ukwa mbere 2023. Iyo tariki reye iyo lancement officiel yabereye Gitega ico gihe, kandi abantu barayitavye kandi vyaragenze neza. Nico gituma mvuga ati burya kuva aho yavuye abari kure cyane. Ico gihe iyo filime yamenyekanye ku kajambo kavuga ngo niwashaka kunshimira uzogende nawe ufashe abantu babiri cyane umwe. Ego nuko yarabandanije akina amafilme, akina amareresi atandukanye, aho yiyumviye nawe kugera aho ashobora gukora nawe ireresi yiwe ku rubuga rwiwe. Rero iryo reresi naryo nyene yararikoreye lancement officiel, igikorwa kija habona. Ni filime yise Ibibero by'umuvyeyi. Ni filime yafashije abantu benshi, yari filime itari seri, yari filime ihera, tokwitwa for movie. Yabaye filime nziza cyane kandi abantu barayishimira. Aho iyo filime yatanguye kuja ku rubuga itariki 25 z'ukwindwi mu mwaka w'2023. Ego ico gihe habayeho guca aronka akanya, ndetse aronka karyo ko gukina no mu yandi mafilime atandukanye. Ego aho yagize no gukina muri filime bitwa Ingaruka Seri, aho yagaragaye nk'umukinyi mwiza kandi yavyitwayemo neza. Iyo Ngaruka Seri n'ubu iri cyabandanya irengana ku rubuga rwa GN Films, rusanzwe ruyobowe na King Sabas. Iyo filime rero yarabandanije gushika n'ubu aho itarahera, ariko mutibagiye ko yagiye akina no mu zindi filime zitandukanye. Mimi Mireye akira aho nyene yafashe urugendo aja mu gihugu cy'u Rwanda. Ageze mu gihugu cy'u Rwanda ajanye n'ibikorwa by'akazi, ajanye gwa rugendo rw'akazi, agiye gukora kumbure amafilime nk'uko byari bisanzwe. Ico gihe yarakinye muri filime ya Kiramani, yabaye filime ya mbere kumbure muri filime zose Kiramani yakinye cyangwa se yapostinze ku rubuga, yagize views nyinshi kandi zigira mu mwanya muto.
bigaragare ko uyu mukobwa ndetse uyu muvyeyi ari umunyempano kandi afise ikiganza ciza. Iyo filime gushika n'ubu muzogenda muyirabe, niyo ifise views nyinshi, yakwijije umuriyoni urenga w'ama views mu gihe gito cane. Atayindi filime mu filime Kiramani yakinye zashoboye kuduga. Tuvuga ati rero burya nawe abanyarwanda batariko baravyumva, burya turabafite ko tuba dufise abantu b'abanyempano kandi babikora neza kandi banasenga Imana, baguma bavuga ati jamara tusenge tuyegereza Imana, dusenge kugira ngo ibikorwa vyacu bigire kure. Ico gihe Kiramani yabafana ndetse abamukurikirana bahise musaba parti ya kabiri y'iyo filime yakinyemo na Mimi Mireille. Na nyene ubwo nyene hezi imisi mikenya parti ya kabiri ica ibaho. Rero ndababwira ko ari ibintu byiza cyane, ari ibintu bitari byo guseseshwa urumuri, kuko baca umugani mu Kirundi ati akuzuye ni kaboneka. Iyo filime rero ikaba yasohotse itariki 19 parti ya mbere. Mimi yakinyemo ikagira views nyinshi mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Tukavuga ati Imana yayihabwe icyubahiro kuko ntaba ari iby'iwacu, ahubwo Imana ni iducira inzira hama bikagenda neza. Aho parti ya mbere yasohotse itariki 19 z'ukumunani mu mwaka wa 2024, hama parti ya kabiri yayo isoka itariki 25 z'ukumunani mu mwaka wa 2024, aho ibintu nyene bimeze neza kandi atakibazo na kimwe cyabaye, ataruka ibintu byagenze neza. Tukavuga ati Mimi Mireille n'umuntu w'intwarikazi, n'umuntu yitanga kandi n'umuntu yitaho abantu. Ego Mimi Mireille rero mucyaye mu ibi bikorwa ndetse muri urugendo yaranzwe n'iki? Mimi Mireille akunda iki? Mimi Mireille yaranzwe n'amajambo aruhura imitima. Mimi Mireille yaranzwe no kuririmba. Mimi Mireille yaranzwe no gusenga. Mimi Mireille amwe mu marangi ndetse amakurere canke amakara arakunda cyane irangi ryera. Ego rero novuga ko Mimi Mireille yari umuntu akunda abantu kandi akunda ahantu hari abantu. Mimi Mireille sinzi kuzomusanga wenyene, biragorana. Ego mugiye murumviriza ibiganiro yagiye akora ibiganiro ku buryo ushobora kumviriza ikiganiro ukaba worira kubera ko amajambo aba ari kavugira aho hantu. Ni byiza rero ko umuntu tumumva, ni byiza ko umuntu tunamutahura, kuko aba yagize urugendo rurerure, aba yarakoze. Abantu bose bumva bifuza kuba nka Mimi Mireille cyangwa se kumurusha, bumve ko ahantu heza nyene uhashika warushe. Ego muribuka no kugira turoga ubugingo habanze gupfa umwana w'Imana. Imana itanga umwana wawe ikinege kugira ngo twese ntituzopfe rubi. Nico gituma rero dukwiye kumenya ko dukwiye gukora cyane, dukwiye kumenya ko tudakwiye gutinya imbogamizi, tudakwiye gutinya icyo cyose cyoza kitugira ni kugira ngo kidukomeze. Ego ndababwira kandi ko Mimi Mireille yabaye intwari kazi. Turabandanya tuvuga ku makuru abagiye atandukanye y'igice gikurikira cya Mimi Mireille, aho nubwo yakina mu ngaruka agakina muri No Secret yo mu Rwanda ku bakiramani, agakina no mu zindi filime zigiye zitandukanye, ntobivuga ngo ndabimare. Yarakinye no muri filime ya Abere yaheruka kuja ku mugaragaro bitwa Imana, nayo nyene novuga ko nayo nyene biriko biragenda neza. Ariko rero muko gukina muri zo filime zose yaravuze ati reka ntegurire seri abakunzi banje ica ku rubuga rwanje, ko na cyane cyane maze igihe nta postinga ko ikintu na kimwe. Niho yumvira gukora filime Inama. Abantu barayakiriye neza cyane, igira views zitari zike. Aco gituma mbwira abantu ati ni murabi iyo filime. Ni filime nziza cyane irimo amajambo yigisha, ni filime nziza cyane yigisha mu miryango ndetse aho haba hatuzengurutse hose. Iyo filime rero ikabirengana ku rubuga rwa Mimi Mireille kuri Facebook. Ego mugende muyirabe, yitwa Inama. Ni seri nziza cyane. Ego notumirira umuntu wese kuyiraba hama kagira ihinduka ridasanzwe. Abantu benshi bagumye bibaza kuko harageze igihe adutegereza kuduha igice gikurikira
abantu benshi bagumye bibaza mbe n'icyahe kibazo cyabaye. Imbere yuko tuvuga ibibazo ndetse tuvuga n'ibindi bintu bitandukanye, mwongere mumenye ko iyi filime yabaye filime ya kabiri y'umwaka muri Festicab. Urumva yarayishije mwihiganwa iba iya kabiri. Tuvuge ko mu mwaka uza muri Festicab y'umwaka uza ashobora kuzoja nayo filime akaba wa mbere. Yego, na cyane cyane ko aticaye ariko arakora kumbure, ariko aragerageza kugira ngo tube tubona ibintu byinshi, tugere no kwindi ntambwe, tugere no kwindi level. Ndababwira ko Mimi ari umunyamugisha, ndabisuyemo afise igikundiro, eka n'igikundiro nyene. Yego, abantu benshi baribaza mbe ni kubera iki filime Inama hageze igihe iteba. Ubwo niwosanga abantu bakorana nawe bya filime kumbure, ndavuga Abere, Sabas ndetse n'abandi batandukanye, bo baba mu mwanya wo kugira ngo abe yotegura nawe igikorwa ciwe kumbure kugira ngo ashobore kuba yogera kure. Abandi bakavuga ati ni mu ntumbero yo kugira ngo akorane n'abandi kugira ngo aronke uburyo canke aronke akanya ko kugira ngo nawe donc bisaba amafaranga, bisaba amahera. Bijya bintu bya filime kandi bisaba amahera menshi, ni kugira ngo abanze arondera uburyo ashobore kuba nawe yokora ibikorwa vyiwe. Benshi bagiye bagira ibyimviro nk'ivyo, abandi bavuga ati yadutebereje kuko ni filime ibidasaba kiteba, ariko ntaco. Bimwe yagiye abivuga, bimwe yagiye abana cyane n'abantu kugira ngo ashobore kuba yo basigurira impamvu filime Inama iriko isa nkuko isa nkiteba gatoya, ariko si cyane. Kandi mu byumve ko ni mu Burundi honyene batangira filime igihe, kuko mu bindi bihugu mu za Amerika, mu za Canada n'ahandi barashobora gutanga filime imwe mu mwaka canke zibiri. Twumve ko arakigoro badukorera kugira ngo bashobore kuduhera ibikorwa byiza kandi bakabiduhera igihe. Nuko rero turibaza rero ati mbe Mimi azoduhinde filime ryari? Nibaza ko mu minsi za kumbure tuzaba kumurondera kugira ngo tumubaze kumbure ababa bafise ibibazo kuri Mimi baze kujandika muri commentaire kugira ngo nitwahura n'Imana niyadufasha, kuko byose ni kubera Imana. Nako kajambo aragakunda, byose ni kubera Imana. Ngira izoduhuza nawe kugira ngo dushobore kumusaba umwanya atuyagiye ndetse muri bimwe biriko biravugwa hirya no hino kuri filime ziwe cyangwa se kuzindi filime abamukurikirana, kuko bamukurikirana ahatandukanye. Atubwire kumbure byinshi azobitubwira, kuko ni umwana mwiza cyane kandi ni umwana akunda gusenga. Nuko rero mukomeze kugira ibihe byiza, mugumane cyane na Burundi, ko na cyane cyane guma ishishikara kubagezaho ibintu bitandukanye. Kumbure abantu bose tuzobavuga ko ari byiza ari bibi, byose tuza turabibabwira, ko na cyane cyane aricyo kintu tuyemeje mwa kino gihe, kugira ngo dushobore kumenya amakuru aba atandukanye. Mukomeze rero guhezagirwa, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kuranirwa muri byose. Uwiteka biteho, na cyane cyane ko tuba dushaka ko mumera neza, kuko iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza. Mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro.